Umenya gute yuko umuntu muri kumwe ari seriye canke umuntu muri kumwe ari muri gahunda? Uyu munsi ngiye kukubwira bimwe mu bintu bitanu ushobora gufatirako canke ushobora kurabirako ukamenya ati uyu muntu turi kumwe cangwa ntituri kumwe. Nimba wisanze hano uri mushasha kora subscribe kugira ngo tubandanye tujana buri munsi. Rero ntatevye reka ntangure nsuhuza canke ndamutsa Nyiramana Jacqueline ngo twama tubikora. Iyo bayi wa mbere kugira commentaire turagusuhuza mu kiganiro gikurikira. Rero nawe nimba ushaka ko tuzokuramutsa twandikire muri commentaire. Umuntu wese iyo ari mu rukundo aba akeneye kuba ahantu avuga ati yamara ibi bintu turimwo ni ibintu bikura n'ibintu ufise iyo biriko biraja, kubera ko imisi tugezemwo si yo guta umwanya ahubwo niyo kubaka ubuzima bwa kazoza. Rero ngibi ibintu bikwereka yuko umuhungu canke umukobwa muri kumwe muri iyo relation ari seriye. Ikintu ca mbere rero ngaho umuntu uzomubonerako ni wa muntu usanga afise principe mu rukundo, ugasanga afise ivyo afatirako mu rukundo rwiwe, hanyuma ugasanga yubaha na principe zawe, akakubaza ati none we mu rukundo ushaka bimere gute, urukundo ushaka akakumviriza, hanyuma mugahuriza hagati, akubaha principe zawe nawe ukubaha iziwe. Ni wa muntu usanga atajana n'ibije vyose, adaharara n'uwo bahuye uwo ari we wese, ariko avuga ati jewe umuntu mfise n'uyu canke umuntu turi kumwe n'uyu ntacoza kimunkurako cangwa ntacoza gituma dutandukana, ntaco dupfuye ngo kubera ngo haje mwundi muntu hagati yacu canke hagezweho iye kandi umuntu turi kumwe akaba atavyo afise canke akaba atavyo akora. Rero uyu muntu w'umuntu wa mbere azoba ari seriye mu bintu muri kumwe, umuntu adaharara buri kintu cose kija. Ubona ko turi no mu misi yuko ibintu biguma biza bikagenda, ugasanga haharawe ibi, ariko menya yuko umuntu muri kumwe ari seriye mu gihe atajana n'ibije vyose. Tudatevye ikintu ca kabiri urabira ko umuntu yuko ari seriye mu rukundo canke mu bintu murimwo, ni umuntu usanga adafise isoni zo kukwerekana mu bantu canke zo kwereka abagenzi canke zo kwereka inshuti, umuryango, akumva nyene ari proud yo gushaka ko bakubona. Mu bisanzwe umuntu yamaze kugukunda, amaze kuguhitamwo, ni ikintu ca mbere abashaka ko abantu bamenya ko mukundana, abashaka ko abantu babimenya ko muri kumwe. Rero nimba umuntu muri kumwe akunyegeza, menya yuko hariho agahaze. Mugabo nimba kwishimiye, uyo muntu ategerezwa kukwereka abandi bantu b'abagenzi biwe canke no muri public akerekana ko mukundana. Hari umuntu usanga yamushitse ahantu muri public, usanga ucumenga gushira ku ruhande, ucumenga uri musaza we canke ucumenga uri mushiki we, bivanye n'ukuntu adashaka ko public imenya yuko mukundana canke adashaka yuko abandi bakobwa bamenya ko mukundana. Ariko uriya muntu aguha care, aguha affection muri mu bantu muri public, menya yuko uwo muntu aba ari seriye mu bintu muba murimo. Ari n'abantu usanga bafatana urugendo bakundana, ugasanga umenga nta naho bazinanye kubera ko atavyishimiye. N'abandi bafatana urugendo ugasanga ntibarabana ariko bakagenda nk'umugore n'umugabo. Ikintu ca gatatu kikwereka uwo muntu yuko ari seriye mu vyo murimwo, ni wa muntu iyo yakosheje, yabonye ko yakoze ikintu kikubabaza, yibuka gusaba imbabazi. Iyo yakoze ikintu akabona ko kitakuguye neza kandi yakubabaje, arigaya, akumva nyene ko yakosheje, akakwegera akakubwira ati mbabarira nakosheje. Wa muntu nyene atihagarara ko atishigikira mu mafuti yo muba muri kumwe canke yo muba mukundana, yumva yuko yakosheje akaza agasaba imbabazi kubera ko atinya kugutakaza kandi akabona yuko yakoze amakosa. Ikintu naco ni ikintu kiranga umuntu ari seriye mu vyo murimwo, parce que umuntu ataraba seriye iyo mushwanye canke yakosheje ukamubwira ko yakosheje, acabona ko umenga uramugaya, akaca yumva yoguheba canke akaca yumva yogenda ahandi. Rero niki ni ikimenyetso kikwereka yuko umuntu muri kumwe ari seriye kandi afise gahunda, kubera ko ntashaka kugutakaza. Yo gusaba imbabazi ko ariko kose, ariko kugira ngo agumane nawe. Rero nimba ufise uwo muntu agukorera ibi bintu, menya yuko uyo muntu ari seriye. Ikintu ca kane, umuntu kugira ubone yuko ibintu murimwo ari seriye canke afise gahunda, ni umuntu yitwararika ibintu bikugoye canke umuntu yitwararika ingorane zawe. Buriya ikintu ukunda ntiwifuza ko kibabara, ikintu ukunda ntiwifuza ko kigwa mu ngorane. Niyo kiguye mu ngorane uba wiyumvira ukuntu ushobora gukora kugira ngo ico kintu canke kugira ngo uwo muntu ave muri izo ngorane. Rero nimba umuntu mukundana yitwararika ingorane zawe, ubuze amahoro ukamurondera, ukamuvugisha, kumva yo kuba hafi, akumva yo guhumuriza, gashika nyene wewe uraje ufise ikibazo, agerageje kurondera ingene mutora inyishu, uwo n'umuntu wawe, uwo n'umuntu aba ari seriye, n'umuntu akwereka yuko akwitayeho muri vya bindi bavuga ngo mu bibi no mu vyiza
aba ashaka kubona gusa ko wishimye. Niki ni ikimenyetso cerekana yuko umuntu muri kumwe ari umuntu muzima kandi ari umuntu afise gahunda kuri wewe. Ikintu ca gatanu kikwereka yuko umuntu muri kumwe ari serieux canke afise gahunda, umuntu atakurambirwa iyo muriko muraganira canke umuntu atakurambirwa iyo muri kumwe, kandi n'umuntu yama aguha umwanya kandi akaguha umwanya bivanye na programa mwahanye. Si wa muntu aca ashaka mugume muvugana umwanya wose nkaho umenga nta kindi kintu co gukora canke nkaho umenga ubuzima nubwo nyene bw'urukundo gusa nta bindi, ariko ni wa muntu aha agaciro ikintu ukora, aha agaciro umwanya, ariko mwavugana akaguha umwanya wihariye hagati yanyu, akavuga ati umwanya nunza kuvugana n'umuntu wanje canke nunza kuvugana n'umukunzi wanje. Kandi ugasanga iyo muvuganye biragoye ko musezerana, ntibibe bimwe vy'agahararo urukundo rw'igishushu urabona biba bihari, ariko ari umuntu mushobora kumarana n'amezi 3, 4, 5, 6, umwaka, mugabo iyo hageze kuvugana muba mwumva nyene mufise vyinshi mwovuga, muba mwumva mufise vyinshi nyene mwoganira, mukumva ntimurambirwa hagati yanyu. Rero n'umuntu akwereka yuko ari serieux mu vyarimwe, n'ikintu cingira akamaro cane kubera ko urukundo ni communication. Ahantu ata communication ihari urukundo ntishobora kubakwa, si mu rukundo gusa no mu buzima busanzwe. Iyo umuntu mutavugana biragoye ko muba bagenzi, iyo umuntu mudahana umwanya ngo muvugane biragoye ko muba abantu basabana canke abantu bafitaniye akamaro. Mwakoze kumviza iki kiganiro, jewe wumva ni Roy Jufu kuri Jufu Mandanye mukora subscribe, murakoze cyane.